Garukira Amasezerano ya Arusha. Garukira Amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira Amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatatu Rusama umwaka w'ibihumbi 2022. Reka mwese ndabahe ikaze muri kino kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha magazine. Muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe ikigabane ca kabiri c'igice gikuru ca kabiri. Ikigabane kigizwe n'ingingo zigenga ikiringo umfata kibanza. Hano turagaruka ku ngingo zibiri gusa, iya 15 n'iya 16. Jewe turi kumwe muri kino kiganiro nk'abandi Franck Espoir NDIZEYE. Nkuko narimejeje kubibabwira mukanya, reka turabire hamwe ingingo ya 15. N'ingingo igizwe n'inzego mfata kibanza. Ku murongo wa mbere harashinzwe urwego nshinga amateka rw'imfata kibanza rugizwe n'inama nshinga amateka hamwe n'inama nkenguza amateka. Leta mfata kibanza itunganywa ry'ubutungane n'izindi nzego mfata kibanza nkuko bitegekanijwe muri iki gice gikuru. Ku murongo wa kabiri amategeko shingiro agenga ububasha, imirimo n'ingene leta mfata kibanza hamwe n'urwego nshinga amateka rw'imfata kibanza n'ubw'ubutungane zikora cyo kimwe n'uburenganzira ibisabwa abanyagihugu n'imigambwe hamwe n'imihari ya politike tubisanga muri ibi bikurikira canke mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo kuwa 13 Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992. Mu gihe hari ibiteye impari hagati y'ibwirizwa shingiro n'amasezerano n'ingingo z'amasezerano zishigwa imbere mu ntumbero yo guha inguvu iyi ngingo, amajambo ari muri aya amasezerano azokwemezwa kandi azotangazwa mu Burundi uko bikwiye mu ndwi zine zikurikira atewe ko igikumu. Umurongo wa gatatu urwego nshinga amateka mfata kibanza rugizwe uku gukurikira. Harimo inama nshinga amateka ikaba igizwe n'ibi bikurikira. Agace ka A, abagize inama nshinga amateka batowe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 bagumana canke basubirana ibibanza vyabo. Mu gihe habaye ibibanza bigaragara imigambwe irimwo abari bagenewe ivyo bibanza bigaragara ica ibisubirako canke irekurire abari babirimwo kuva bigaragara kubigumana. B, inama nshinga amateka mfata kibanza iragugwa kugira ngo umugambwe wose muyateye igikumu ku masezerano idaserukiwe mu buryo butegekanijwe ku gahimba ka agaheze ugire uburenganzira n'imiburiburi ku bibanza bitatu mu ntumbero yo guserukirwa mu nama nshinga amateka mfata kibanza. C, kurabo bashinga amateka hiyongera ko kandi abashinga amateka 28 baserukira amashira hamwe ategamiye leta bashasha binjira mu nama nshinga amateka. D, abagize inama nshinga amateka bagenywe bagumya ikibanza cabo mu nama nshinga amateka mfata kibanza naho abashinga amateka batowe igihumbi kimwe amajana 1993 bohunguka. Turabire hamwe inama nkenguza amateka. Agace ka A, inama nkenguza amateka ishigwaho n'umukuru w'igihugu hamwe n'ibiro by'inama nshinga amateka bisunze imiryango ya politike, ubwoko n'intara. B, irimwo nk'abahoze ari abakuru b'ibihugu, abantu batatu bo mu bwoko bw'abatwa hamwe n'abahora mu nama nshinga amateka mfata kibanza bujurijwe n'umukuru w'igihugu n'ibiro by'inama nshinga amateka mfata kibanza. C,
abari mu nama nshingamateka bujurijwe mu nama nkenguzamateka ntibazosubirizwa mu nama nshingamateka mfatakibanza. D. Inama nkenguzamateka mfatakibanza irangura amabanga cane cane ategekanijwe ku murongo wa 16 k'ingingo ya 6 hamwe n'ayandi yose ategekanijwe mu ngingo zibwirizwa shingiro ziri mu masezerano. E. Inama nkenguzamateka iratunganya amategeko ntunganya bikorwa yayo aja mu ngiro abanje gusuzumwa ko ahuye n'ishingwa ry'inzego mfatakibanza na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu nama yayo ya mbere yiga ivyo gutunganya amategeko ntunganya bikorwa vyayo no gushiraho ibiro vyayo. Iyo nama ya mbere irongorwa n'umukenguza mateka asumvya imyaka abandi. Fe. Ibiro vyayo bigizwe n'umukuru wayo, icegera ciwe, umunyamabanga mukuru hamwe n'icegera c'umunyamabanga mukuru. Ku murongo wa 4 inama nshinga mateka na nkenguza mateka mfatakibanza ziremeza mu ngingo zimwe mu kiringo c'amezi 18 ku bice bibiri vya bitatu ibwirizwa shingiro ry'inyuma y'ikiringo c'intwaro mfatakibanza hisunzwe ingingo zavuzwe mu kigabane ca mbere c'iki gice gikuru. Ku murongo wa 5 rimaze kwemezwa iryo bwirizwa shingiro rica rirungikwa muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro igasuzuma ko rihuye n'ingingo ziri mu kigabane ca mbere. Mu gihe bidahuye sentare iratomora ingingo zo guhindura. Mu gihe sentare yo kwanka kwemeza itegeko yashikirijwe hakurikijwe iyi ngingo, inama nshingamateka mfatakibanza irahindura iryo tegeko mu misi 30 igaca irisubiza busha sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ku murongo wa 6 mu gihe ryemejwe iryo tegeko ritangwa ngo ryemezwe n'abanyagihugu biciye mu matora. Itegeko ryemejwe uko nibwirizwa shingiro ry'inyuma y'ikiringo c'intwaro mfatakibanza kandi rija mu ngiro ikiringo mfatakibanza kirangiye. Umurongo w'indwi iyo atategeko na rimwe ryategerezwa kwemezwa gemejwe biciye mu matora y'abanyagihugu mu mezi 23 akurikira intwaro mfatakibanza, umugwi ukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano urashobora gusaba abahinga b'abarundi canke b'abanyamahanga gutegura itegeko rihuye n'ingingo zavuzwe mu kigabane ca mbere c'aya masezerano. Abo bahinga bisunze integuro z'amategeko atemejwe n'ingingo za sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Integuro y'itegeko igizwe n'abahinga ica ishigwa mu banyagihugu. Imaze kwemezwa na sentare biciye mu matora rica riva ibwirizwa shingiro ry'inyuma y'ikiringo c'intwaro mfatakibanza. Iyo zitemejwe rica riva ibwirizwa shingiro mfatakibanza ku rwego nshinga mateka no kuri leta mu kiringo mfatakibanza hisunzwe ibitegekanijwe mu ngingo ya 21 y'aya masezerano. Ubwo rwego nshinga mateka rwari rwaratowe uruca rutunganya ibwirizwa shingiro kandi rukaryemeza hisunzwe ingingo zitegekanijwe mu kigabane ca mbere c'aya masezerano mu guhindura ibwirizwa shingiro ry'inyuma y'ikiringo mfatakibanza. Umurongo w'umunani ukaba ugizwe n'uduce tubiri. Agace ka A itegeko ntunganya bikorwa by'inama nshingamateka mfatakibanza ni iry'inama nshingamateka yatowe mu 1993 gushika rihinduwe. B. Umukuru w'inama nshingamateka mfatakibanza n'icegera ciwe bava mu miryango ya politike itandukanye. Umurongo w'icenda mu gihe c'intwaro mfatakibanza inama nshingamateka ntishobora gusaba guhindura leta ariko kandi ntishobora gukugwa. 10 ibice bibiri vya bitatu nivyo bisabwa mu kwemeza amabwirizwa.
11 kiretse ingingo ihushanye n'aya masezerano n'ibiro by'inama nshinga mateka mfata kibanza bishinga umugwi wari wo wose usabwa n'inama nshinga mateka mfata kibanza nkuko biri muri aya masezerano 12 abakuru b'ibihugu n'ivyegera byabo mu kiringo mfata kibanza baturuka mu migambwe n'ubwoko bidasa mu gihe c'urupfu canke kutabishobora kumwe muri bo umukuru w'igihugu mushasha canke icegera ciwe atogwa n'inama nshinga mateka mfata kibanza ku ngingo yemejwe n'ibice 2 kuri 3 by'abayigize mu kurindira itogwa ry'umukuru w'igihugu mushasha umukuru w'inama nshinga mateka mfata kibanza afashijwe n'icegera c'umukuru w'igihugu aba ararangura amabanga y'umukuru w'igihugu ikiringo c'umukuru w'igihugu n'icegera ciwe biherana n'amatora y'umukuru w'igihugu wa mbere nkuko biri mu ngingo zayo masezerano murongo wa 13 mu kiringo mfata kibanza harashinzwe leta mfata kibanza ihurikiyemwo bose irimwo abaserukira imigambwe itandukanye igice kirenga hamwe n'imiburiburi ibice bya 5 by'intebe nshikiranganji bikaba bisabikanijwe mu migambwe yo mu mugwi wa G7 14 abagize leta mfata kibanza bagenwa n'umukuru w'igihugu mfata kibanza n'icegera ciwe bagishije inama abakuru b'imigambwe iserukiwe mu nama nshinga mateka mfata kibanza umurongo wa 15 ukaba urimwo uduce tubiri agace ka mbere a leta mfata kibanza igizwe n'abashikiranganji bari hagati ya 24 na 26 umukuru w'igihugu n'icegera ciwe bimfata kibanza batarimwo b umukuru w'igihugu mfata kibanza n'icegera ciwe bararinganiza amabanga y'umushikiranganji wese mu gihe cyo gutanga ubushikiranganji mu migambwe umukuru w'igihugu mfata kibanza n'icegera ciwe bararaba ko umushikiranganji wo kwivuna abansi adasangiye ubwoko n'umushikiranganji ajejwe igipolisi 16 leta mfata kibanza ifata ingingo kandi ikora muri rusangi yisunze intumbero ya leta yo kunywanisha abarundi iragena canke igatanga amazina y'abagenwa mu kazi ka leta n'abaserukira igihugu mu bindi bihugu muri iyo ntumbero nyene yihatira gufata ingingo zumvikanyweho irisunga kandi ubwoko amadini politike n'igitsina mu ngingo ifata be no kugena abantu mu mabanga akomeye umurongo wa 17 ingingo yose umukuru w'igihugu mfata kibanza ategerezwa gufata hisunzwe ibwirizwa canke aya masezerano ifatwa yumvikanye n'icegera ciwe canke na leta mfata kibanza umurongo wa 18 leta mfata kibanza iremeza igenwa ry'abakuru b'igipolisi nabo mu rwego rwo kwivuna abansi umurongo w'19 umukuru w'igihugu mfata kibanza avyumvikanye na leta mfata kibanza aragira mu kiringo c'imisi 30 urutonde rw'abagenwa mu bibanza bikwirikira urutonde ruzoherezwa inama nkenguza mateka mfata kibanza hisunzwe aya masezerano y'iki gice gikuru ku kiringo canke ibiringo atomoye uwenyene ugo rutonde rukaba ari urw'aba bakurikira a babura amatari b'intara b abacamanza basentare yubahiriza ibwirizwa shingiro c ba mustanteri b'amakomine umurongo wa 20 agace ka a leta mfata kibanza irashinga mu kiringo c'imisi 30 intwaro mfata kibanza itanguye umugwi urongowe n'umucamanza ujejwe gutohoza byihuta no gutanga impanuro
uko gukurikira ubwa mbere kukungene abantu bafunzwe ingene abanyororo bafashwe ku nyigisho n'ingene abacunga ibohero bakora ubwa kabiri kurekugwa kw'abanyororo barindiriye gucirirwa urubanza iyo amadosiye yabo yarengeje igihe ubwa gatatu kukubaho nirekugwa ry'abanyororo ba politike kuri uyu murongo wa 20 tuje ku gace kabe ishingwa ry'uwo mugwi ntibibuza leta canke inama nshingamateka mfata kibanza kwiga ibijanye n'ivyo bibazo ce umugwi wigenga urashingwa na leta wumvikanywe ko n'umugwi kurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano kandi ujejwe ibibazo bivugwa ku gahimba ka A mu kurindira ishingwa rya leta mfata kibanza umurongo wa 21 inama nshingamateka na leta mfata kibanza birashobora gushinga imigwi bari kumwe canke batari kumwe n'abahinga yo gufasha iyandikwa ry'amategeko canke ikindi cyose kijanye n'imirimo yabo mu kiringo mfata kibanza. Tugende ku ngingo ya 16 ingingo ivuga ukwamaho kw'amategeko hamwe n'intwaro umurongo wa mbere mu ntumbero yuko ubuzima bw'igihugu bubandanya amabwirizwa yose yakoreshwa imbere y'ikiringo mfata kibanza aguma akoreshwa gushika ahindurwe canke afutwe. Ubwa kabiri inama nshinga amateka mfata kibanza irihweza byihuta amabwirizwa yose yakoreshwa kugira ngo ihindure canke ifute ayadahuye n'intumbero imigambi y'ishingwa ry'inzego mfata kibanza n'ingingo ziri muri ayo masezerano. Mu gusozera umurongo wa gatatu inama nshinga mateka mfata kibanza irashobora gutora amategeko yerekeye imbere yuko ribaho ariko ntabwirizwa na rimwe rishobora gutanga igihano ku makosa canke ivyakozwe imbere yuko ribaho bitari bikwiye igihano na kimwe igihe vyakogwa canke ngo rishobore gukomeza igihano catanzwe ritarabaho. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri wezi3 akaburungu itorero akaburungu org murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi haba kuri Facebook canke kuri YouTube Itorero Burundi na Twitter Itorero B. Ushobora kuba ufise ico udatahura muri kino kigabane ca kabiri ca protokole ya kabiri canke ico woterera akanya nakawe ko kutwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 ikibazo cawe canke intererano yawe bikazoshigwa mu kiganiro gikurikira. Ukaba kandi wifuza kuja muri groupe ya WhatsApp ya kino kiganiro wotwandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp. Ndashimiye abadufashije kugira amajwi abashikire, ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Franck Espoir NDIZEYE nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.